je magaze ngashima Imana uko naje ngaha siko nkiri naje ngaha nonze sa nabi nari vise umwana yaramaze umwaka n'amezi 2 yaragwaye ishano yarazingamira mandi kwa muganga minsi yose candaza ngaha maze kuza ngaha umwana aragaze ku biro 17 atarazingama yaje ngaha afite imyaka ibiro 12 maze kuza ngaha umukozi Imana ndamwiganira ukuntu ibintu bimeze cyane mubwira nti ahubwo je ndamuhaye umwokora mutwi tw'umwokora bishana yambaza ngo mada umuti umwokora ngo urakiza nisizi niko bawumbari umukozi w'Imana carama uduti yarama utunini nukuri uwo mwana agenda babwiza ukuri katafungura inga zo mu nkono ntiyafungura intuze ibintu inywa amata n'ubuye uwo mwana ukuntu asiganga n'ubu asiganga nuko mukuru wiwe n'abana babiri fise mukuru wiwe yatekiro bakaba ari bayifungura wende umuceri ariko basigamba ati mama nukuri umwana uko nasigaye afungwa naje singironka nirobo yayimara wenyene ngo asigaye nk'isiha gasigaye kanga nuko cyane uko nukuri mu mpera amashimeshi no mukozi w'Imana Mana igomesha Mana simwe pe Mana yakijije iyo Mana ndashima Imana ko yankijije amasenezite nari ngwaye ikindi naco ndashimira Imana yuko nari ngwaye Imana yarankijije kandi ngo yamukirije muri burakeye ni kwa Mariya abari n'ikintu bitwaza hari kizobatsembesha mw'abantu ndazi Imana yarakoze muguma mubibundako nukuri muzibiye gukora ko Imana wahigaye arajibeje ndoro namwe munganuko ngo ndashima Imana ko Imana yankijije amasenezeri ndumiwe no kuri kose. Haleluya. Amen. Nimumfashe dukomera amashina. Mumfashe dukomera amashina abasenzi bo ngaho. Ikintu nshima Imana ndashima Imana kuba Imana yarayintabaye nkaba ntabaye wa nyuma byari bigoye cyane nari umwana nitwa ngo ndaciye ubwenge mu ishuri ariko hageze ku rupapuro narahiga ibyo nandika nkabibura maze gutanga ikopi bya bintu byose bigaca biza nahejeje gutanga kopi nabona ndarose urupapuro nkabona nironke y'ubusa nkababara cyane nkavuga ati Mana ni kubera iki ndonka ubusa kandi ari jewe nkunda kwishura mu ishuri abanyeshuri bakambaza nkabwira ati je narose ubusa bagaca bambwira ngo yaha uri umwana uciye ubwenge ngo niwoshobora kuronka ubusa ngo uri kuradutwenga narose ubusa incuro 4 ndavuga ati oya ibi bintu si normal reka ngende ku bakozi b'Imana naraje numva ndushe ndemerewe majije kuronka sasa nke nibonera nifite 33 n'inusu kujana na 5 ndavuga ati oya ngiye ibintu sindavyemera naraje ndabonana n'umwongere ndamubwira ikibazo mfise yacambwira ati genda bagusengera naraje baransengera by'ukuri nari mfise abazimu ndavuga ati Mana ndizeye kuzontabara nahora mbu wa mbere ariko ndagomba sinzowe mu banyuma ndashima Imana ko Imana yarayinabaye niyo mfise sheki imwe mu bw'Imana yarayinabaye sinabaye wa nyuma ariko nabaye hagati na hagati ico kintu ndagishima Imana abo mfise gushima kwa Imana bahezagiye nuko mu gice gikurikira uzoze ndagusengerekane abo n'abadayimoni batwara umuntu ubwenge umuhave mwibaza ngo uwo si umubabaro ukomeye umuntu yahora ari uwa mbere akaronka ubusa ndafise umukomiseri umwe w'inshuti yanjye yari afise umwana uwo mwana yaba mu ba mbere ivyo byarabaye aba mu ba mbere hanyuma igice cya mbere abo wa nyuma igice cya kabiri abo wa nyuma uwo mukomiseri biramucanga biramutera ubwoba aravuga ati ibi bintu ntibiba umuntu arashobora kuba mu ba mbere hanyuma agaca wa nyuma
sinzi ingene yaje ngo ndamusengere, iyo dosiye y'uwo mwana ntiyayimbarira. Ngize ndasenga Imana inyereka uwo mwana baramukoze mu mutwe, hari umuntu yamukoze mu mutwe, kuva mukora mu mutwe amuvuga ko amajambo acaba ikijuju. Cyambwira uwo mukomiseri ati Imana inyeretse umwana wawe afise ikibazo. Imana inyeretse ibintu bibiri, uwo mwana batwaye ubwenge hamwe n'ikibazo cy'uwo mwana bari babuze yaribwa mu nda. Ndabimubariye yaciye arira ati munzanire. Yari afise esheke zose mu mahesheke, urumva yari ubusa uko nyine aronka amazero. Yari afise amahesheke nimba ari 10 nangahe, nimba ari 11. Mu bibazo byose yari esheke, ibyigwa byose urumva yari uwanyuma. Cyari igice cya gatatu, icya mbere yabaye uwanyuma, icya kabiri yabaye uwanyuma. Aca aramunzanira aramubwira ati ngiye kubarazana ndamusengera. Baca batanga ibibazo, yaciye akuramo za esheke zose igice cyane. Nyereka yabura amanota 2 bya bibazo byose, icya mbere n'icya kabiri aca yari yarahombye yaronga ubusa. Aba arasubiye ku murongo mwiza. N'iyi saha byabanda ubuzima bw'umwana, ariko Imana ishimwe iyo mwana ntizosubira. Wowe uzogaruke kare gusa imbere yuko muzosubira gukora ibibazo, muzosubira kuba uwa nyuma. Nani iyumvire rero mumva bidatangaje, ikibazo kiraje bikaca bifudika. Atanze urupapuro, Imana yaciye ahungira ku bakozi b'Imana, nayo ubundi byari bibaye. Nuko rero reka turangize. Naguma gushima ubukuru bw'Imana aho ngaha. Hari nanje nari mfise ikibazo, nari maranye hafi nk'indwi, nari mfise amaso, je nta maso ngwaye, mbwa hari ukuntu nafashwe amaso numva nyene aranemera umenga ari kwishashi ku maso. Indwi yose nyene birako ntonda n'ahantu ntondera ku kazi, birako ngenda ngasenga ku masenga indwi yose, ngo masenga ndi muhira njyamye no hanze bikako ngenda. Itara genda ribonye byaba nyene ari ibintu bidasanzwe. Burya niho nyine naza dimanche ndasenga, turasenga, itorero rirarangira. Nguma nyine ngwaye, ndagwara nyine nguma birange cyane, nguma nibyiningira sana. Twarije duhera itorero ntafise nyine amahoro. Shise kandi muhira ndavuga ndasenga ati kubwa amazi ya sawa basengeye ahinduka amaso yo mu ngo za Kristo, ndayizigiye ko hari ikintu agiye gukora. Niho nyine nasika muhira ndugara umuryango mu cyumba ndasenga, ndasenga ndavuga ati kuba batubwiye muyoge mu mutwe ahantu hose mumva ni ko mugwaye. Ndafata amazi ndayoga mu mutwe, ndayoga mu maso, ndayoga ndavuga ati ana amazi y'ubushobozi, ana amazi yo mu ngingo za Kristo. Cyafita agatambara nyene kera ndaryamikaho nk'uku ndaryama ko nta mpano nari mfise. Maze kuryama naravyutse nyine numva ndakwera, ariko nukuba numva ibintu menga arafatana mu maso. Ndavyuka numva nyine ndakomeye, numva ni sawa, n'ubu ni saha numva ameze neza, amaso ndakomeye ni sawa cyane. Hame ikindi naco najewe narifite ikibazo ca infection, kandi infection yambyuka kandi ko yava kuri daimon w'ijoro naho ndamufite, ariko yaraza akigubukiza kaza, ariko ko nsenze akagenda. Ariko ndamaze hafi ngira nk'amezi 2 mbonye iyo infection suye kugwara infection. Rero niho kuma amazi ya sawa zera, ndavuga ati amazi ya sawa ngomba ndayizereka cyane, ndongira ndayonga umubiri wose nyine aho ashobora gushika amazi. Rero n'ubu na infection ndabona umenga yakize, nta buribwe ndiko ndabona nakize by'ukuri, nize nakize. Ndashimira gushima Imana yakoze cyane, nakize infection. Amen. Infection irakira, kandi ama infection menshi abantu bagwara ava kuri ziga daimoni zirara zirasambanisha abantu. Uko usambanywa na daimoni iguteza infection, uko usambanywa n'umuntu utabona, kandi ku bantu bigeze kubibona kiba ari ikintu kibi, ikintu datahura, ikintu tazi cy'abadaimoni, kandi kijyanye ni mpembi z'abarozi. Nta muntu n'umwe muzobaza abantu bahukanye basambuye ingo, nta muntu n'umwe ashobora kwahukana urugo atabanje kubona ikimenyetso cy'ibintu biza kumusambanya. Ntibishoboka. Igihe cyose uzobona ikimenyetso kiza cyo kugusambanya wubatse urugo, umenye ngo iyo ni divorce yihuse, nutasengerwa n'ingoga ngo ugirwe deliverance mubohoke. Igihe cyose
uzobona ikintu kigusambanya uri inkumi umenye ko utazopfa wubatse urugo. Nawe uzoba umusore kubaka urugo bizokugora. Niba uri umugabo urugo ruzoba rugomba kubomoka. Niba uri umugore ruzoba rugiye utabimenye. Benshi rero babirota izo ndoto bakabifata ibisanzwe, ariko si bisanzwe. Iyo turiko turabigisha ibintu twebwe ni ibintu tuzi twigishijwe, Imana yaduhishuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi turabona ibimenyetso byinshi by'abantu bashinga intahe kw'ivyo bintu. Yesu abafashe cyane. Izo ni inyigisho zo kuwa kane. Heza shimwe niyo ndi baranterefonye ko bose babahishana muhire cyane ngikumutingira ngo ivyo birarangira. Indama indwi yose bambwa tuga nta mitende duga, ngiragiye kuduga ndabasanga bose mu bitaro barimo tugiye tuntu mu maguru no mu mazuru ngo tubafasha gukwega ngo mpemo. Ndaguti hamwe nda telefona mungere ndamubura cyane telefona mamungere akira basengera ko mwana ni isaba cha barakira kwa muhira kwa mwitero hari hagiye umudamu n'abana babiri bamahasa duheruka kuronka, abandi batatu bose basigaye muhira. Nandukanya amazi aheza giye misa ndaba bari muhira baca batanga gusohoka amaraso bose barakize. Imana ishimwe.